Igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hermes Ntibandetse. Murakoze neza nshuti bakunze ba RPA ko bamubandanya udutega biri bwakeye canke mwiriwe byose biravana n'umugabane muri ko mudukurikirana ko ikibiriraho kuri Facebook ni RPA ijwi ry'abanyagihugu musamwe kaze murano makuru nagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu muri komine Mabayi intara ya Cibitoke biturutse ku migwi y'abarwanyi ivugwa mu ishamba cimeza rya Kibira. Abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta muri Tanzania bamenyesha ko inzu bafungirwamwo baborezwe gufa kandi ngo harimwo n'igiti kinini chaba nyororo. Mwana makuru twabateguriye igabane ubawuka tugashimikira ku ngingo y'ubushikanganje bw'amagara y'abantu ibuza kugurisha no gutanga umuti wa malaria bita kinine. Aya na yandini mukanya istase kuri mikro Hermes Ntibandetse mu ngabo vy'umuma Rusya Kabera ufata amasanamu n'amakuru ni Engineer Jide Mwemero twese mututisa mwikaze mwidonido. Leka makuru tutangura bijanye no kumenyesha amakuru amenyesha amakuru y'ikinyamakuru iwacu barakwije no munsi imisi 200 bafunzwe abo nabo ni Jide Harimana, Terence Mozenzi, Agnes Nirubusa, Christine Kamikazi hamwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe ku igendezo ya 22 gitugutu no mwaka mu ntara y'Ubanza mu gihe bari bagiye muri iyo ntara gutohoza amakuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri iyo commune ya Musigati. Nyuma y'imisi 5 bahagaritswe bakaba baciye bagirizwa icaha cyo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Mu bijanye n'umutekano ibimenyetso vy'umutekano muke bibandanya kwibonekeza mu mitumba yegereye ikibira muri komine Mabayi ni mu ntara ya Cibitoke. Guhera kuri wa gatandatu rero ejo haheze mu mitumba yo muri komine ya Mabayi harongerejwe igitigiri c'abasirikare ivyatumye ubwoba buba bwinshi mu banyagihugu bari basanzwe bateye ubwoba n'imirwi bavuga ko ari abarwanyi b'abanyarwanda bari mu ishamba cimeza ya Kibira. Inkuru ya Trésor Niyongabo. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu igitigiri c'abasirikare carongerejwe ku birindiro vyo mu Nyabusoko ku Ruhororo naho bita ku Mbinga ku mutumba wa Miremera. Abanyagihugu babona abo basirikare bavuga ko baba bitwaje ibikoho binini bakaba baje biyongera ku bandi bantu bitwaje ibigwanisho bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bacumbitse mu Kibira. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko abo bantu aribo badurumbanije umutekano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa gatanu bahejeje bakagaruka i Burundi. Inkuru zitangwa n'abanyagihugu zivuga ko imbonera kure zo ku mitumba isanzwe hano rubibe n'Ikibira nka Bitare, Kibande, Gitukura, Mukoma, Gafumbegeti, Kavumu na Torero arizo zikubitirwa gufasha abo bagwanyi b'abanyarwanda mu kuja kubagurira ivyo vyose bakeneye. Ivyo vyose bikaba rero bibandanye gutera ubwoba abanyagihugu bo kuri iyo mitumba yegereye Ikibira. Muri kino gihe rikaba rigize ijoro rya kabiri barara hanze y'imihana yabo baja kurondera iyo basembera kure yahegereye Ikibira. Tubibutse ko abanyagihugu basanzwe baca ku mupaka wo kuruhwa aho Uburundi buhana urubibe n'igihugu c'u Rwanda bamenyesha ko babandanya babona uruja n'uruza rudasanzwe rw'abantu bitwaje ibigwanisho. Uruganda rwa RPA rwarondeye Basaruguzuye Pascal musitanteri wa komine Mabayi hamwe na Biyereke Floribert umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kugira bagire ico babivuze ko ariko rurabakena. Humura Burundi. Muri politike runani sinarede Giriteka ruhagaritswe umutima nuko ubwicanyi no guhotera abatavuga rumwe na leta y'Igitega bibandanya ku murindi munini mu gihugu mu gihe yasigaye ikiringo gito cyane ngo habe amatora. Mu itangazo basohoye kuri no w'Imana muri sinarede Giriteka bamenyesha ko batazodebukirwa mu guharanira ukwishyira no kwizana muri politike hamwe n'umutekano kuri bose. Ondezime w'Imana avugira runani sinarede Giriteka. Iyo Senarede Giriteka ivuze yuko cankwe abayigize bashikirije ko bategerezwa kugenda mu matora ahanini no kugira ngo basubize ijambo abanyagihugu kugira abo banyagihugu bama bariko barabeshegwa buri gihe bitorere hagati y'abahonyanza amategeko n'abahavuye bakangazwa abandi bakicwa abandi bakamugazwa abandi bakanyagwa ivyabo
kuko banse ko aya masezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro yakomoka ko iriho nyango. Muravyumva neza ko kuja muri ayo matora atari uguherekeza ubutegetsi ngo bavuge ngo amatora yabaye meza kandi yaribwe canke hari benshi bayakumiriwemwo nk'abo bankira uyu munsi kugira imigambwe yabo canke kwishira hamwe je bakavuga batabone bahere hanze bazoza amatora aheze. Nta murundi wo kuba mu gasozi n'umurundi wo kuba mu gihugu kandi nta murundi afise uburenganzira busumba ubw'uwundi. Ivyerekana ko bashaka kuja mu matora ibonyene ni vyinshi, nuko gukwega amaguru kugira ngo baze tuganire ibijanye n'ingene ayo matora yoba meza atamusuminikano, nuko kugomba kwitorera abo bahiganwa, bamwe bakabibifukamunwa abandi biturire ngo baje mu kwaha kwabo, abandi bakababwira ngo turoshora kwemera ko mutahari uko muje kudushigikira muri CNDD-FDD umugambwe bamaze gucafutsa ukuraho, abantu bakicwa abandi bakanyuruzwa abandi bakategwa kubwoba mu kubazanira ibiziga mu burere butandukanye bataze niyo bivuye niyo vyiciwe, abantu bishwe ubwo gacinyaguro baciwe imitwe n'ibindi, abana b'abategetsi bakanyuruzwa, amazu atandukanye ayo abantu bakoreramwo canke bashaka kuvuga nk'imigambo ikoreramwo canke aho baba, ugasanga hasizwe amazirantoki ayandi yaturiwe n'ibindi vyinshi bitandukanye nk'ibi vyo kuburabuza abamenyesha amakuru bakabaremeka intebe ishushe ko bariko baragomba guhungabanya umutekano bakanababuza kuzoshikiriza amakuru y'uko ivy'amatora biko biragenda. Onezime Nduwimana avugira runani Snarede Giriteka ikana umugambwe sabanya Frodebu ko ntugiye kuja mu matora ahiganirwa ibibanza nk'indi migambwe. Byari bishikirijwe na Leonce Ngendakumana icega cy'umukuru umugambwe Frodebu hari nyuma yuko yarajije gutorwa ngo aserukire umugambwe wabo mu matora y'umukuru w'igihugu. Leonce Ngendakumana avuga ko intambara umugambwe sabanya Frodebu urimwo ari iyo watanguye kuva kera gusimbataza demokrasi. Leonce Ngendakumana: twebwe turi ku rugendo ngaruka rero turi ku rugendo rwo gushinga no gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu Burundi. Cyo kimwe n'abandi bari ku rugendo rwo kurondera ku mushinga amateka kuba mustanderi ku mukuru, twebwe turi ku rugendo rwo gushinga mu Burundi intwaro ya demokarasi, aho imigambwe ihiganwa hisunzwe imigambi, abanyagihugu bagatora mu mwidegenzo acamusunikano. Hari ibyo tumaze gushika ko rero mu Burundi ubu imigambi myinshi irahari, uko imeze kose irahari mu Burundi, amashirahamwe yigenga arahari mu Burundi, amaradiyo arahari, uko bimeze kose biriho. Ivyo rero ni ibimenyetso bya intwaro ya demokarasi. Ikindi kiranga intwaro ya demokarasi nuko mu gushikira ubutegetsi, mu gutwara no kumuvako, abantu bamaze kwemera ko bica mu matora. Nuko muri ico gihe inzego zishigikira nk'inzego zije gucungira amahoro n'umutekano, igisirikari, igipolisi, iperereza byasubiwemo kugira ngo bishigikire intwaro ya demokarasi. Uko bimeze kose birahari. Twebwe rero urugamba turi kubu ni urugamba rwo kubandanya ico gikorwa kugira ntagire ibiduco myanya y'indugu. Leonce Ngendakumana akaba atashoboye gutomora neza umugambwe boshobora gushira inguvu hamwe mu matora yimirije kubwiwe gikenewe ni ugushayura igihugu c'u Burundi. Cyane cyane twavuze yuko tuzoganira n'imigambwe ibiri, umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNL, kuko ari imigambwe ubona ko ifite inguvu mu gihugu kandi akaba ari imigambwe yaciye mu by'ingwano. Tugomba ko twumvikana ingene izo nguvu zose zoja hamwe kugira twubake igihugu citeka, abarundi bose tuzobana mu budasa bwacu. Tidusubire kumva umuntu yazize ubwoko bwiwe, tidusubire kumva umuntu yazize igitsina ciwe, tidusubire kumva umuntu yazize idini ryiwe, ivyumviro vyiwe. Twese izo nguvu tuzishire hamwe, duce tugwiza n'abandi, twubake igihugu citeka, igihugu gisubira kugira ijambo makungu. Imbibe z'u Burundi ziruganye, zugurugwe. Twishaka kuguma twiyugaranye ngo tuzotera imbere. Twifuza kandi yuko umunyagihugu asubizwa ijambo, agira ijambo. Umunyagihugu yitwa ko yikukiye mugo ntarikukira. Umunyagihugu yitwa ko ari isoko ry'ubutegetsi ariko si isoko ry'ubutegetsi. Rero tugiye kuvyigisha umunyagihugu yumve yuko afise inguvu zikwiye, yumve ko nawe yikukiye. Tibutse ko abashikiye Leonce Ngendakumana muri Sawanya Frodebu bategereye ko abashikana kronani n'umugambwe CNL mu matora yimirije mu kanya. Amakuru ajanye n'indero. Humura Burundi.
kutagira amakuru akwiye ku bisata biri mu nyigisho z'inyuma y'ishure shingiro hamwe no kutarangura neza ikorwa ujejwe umugwi w'igihugu utanga ibibanza ku mashure kubatoye ikibazo ca leta ni bimwe mu bituma abanyeshure benshi baronka amanota mabi mu nyigisho z'igice ca kabiri c'ishure shingiro. Mwana mwaka rero ibice 80% by'abanyeshure barangije umwaka w'icenda basabye kwiga mu gisata c'ubuhinga bita informatique mu Gifaransa ku bisata bishika 30 bitekanijwe mu gice ca kabiri c'ishure shingiro. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Nkuko bivugwa n'abegereye umugwi ujejwe gutanga ibibanza mu mashure ku banyeshure bato bibazo vya leta, abanyeshure ibice 80% y'abarangije igice ca mbere c'ishure shingiro basavye kwiga mu gisata c'ubuhinga bita informatique, mu gihe mu mashure y'ubuhinga n'ay'inyigisho bita enseignement général hari ibisata bishika 30. Ivyo rero nkuko bivugwa n'umwe mu bigisha bitumwa nuko abanyeshure benshi baba batazi ibisata bihari bashobora kuja kubandanirizamwo amashure. Ari umugwi w'abana usanga batinya gusaba amayekole tekinike nuko batarasiguriwe neza, na cyane cyane kusanga benshi bibaza yuko umuntu yize tekinike akajya muri kaminuza ngarakinye gutera amatekinike yitwaza yuko batazakora kiyo kibazo cya leta kibaho uburenganzira bwo kujya muri kaminuza. Abandi nabo ugasanga baratinya gutora za noromasi kandi arizo uwayize aronka diplome imuha uburenganzira n'ubwo gusaba akazi. Ugasanga benshi bagiye kwita muri ibisata by'indome cyane y'ubushakashatsi biga ibiharuro. Umugwi w'igihugu ujejwe gutanga ibibanza ku banyeshure bato ibibazo vya leta nawo nyene ngurafise uruhara mu mwimbu muke wibonekeza mu gice ca kabiri c'ishure shingiro, kuko akenshi wiyorohereza n'utanga ibibanza ufatiye ku bumenyi umunyeshure afise. Usanga yahise gushira abana mu mashuri ni nayo ukuntu bikora birabonekana yuko harimo agahari, kuko iyo yahejeje gushira mu mashuri bajya abana usanga baratoye ikibazo cya leta agasabwa kugira bagire mu mashuri y'uburaro, abasigaye bakaguhenura baraba umuntu uko abatahuriye cyangwa umunyeshuri uko ubumenyi bwe buhagaze. Navyo gituma nk'iyo bariko baravuga amashuri bayatondesha ukuntu bagiye barananirwa muri ibi bibazo, usanga n'abigisha bamwe batangara uburyo usanga umwana aronka isheki mu biharuro kuva nkeka agitangura umwaka w'indwi basanga bamuhaye ibiharuro muri uwo mwaka bamuha. Aha twokwibutsa ko abanyeshure bafise ibice 50% vy'amanota y'ikibazo ca leta ari bo barungikwa mu mashure ya leta afise uburaro, abo nabo bakaba batarenga ibihumbi 8. Abasigaye bagaca barungikwa kwiga mu mashure y'amakomine biga bataha. Mu gisata c'imibano naho ibiciro vy'ibiribwa bibandanya biduga mu ntara ya Gitega. Abanyagihugu bo muri yo ntara bamenyesha ko ubuzima bagora kubera iryo duga ry'ibiciro kandi bafise amikoro make. Inkuru ya Eloge Divan Lamesh. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega bamenyesha ko ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa basanzwe bafungura bibandanya biduga, ibiheza bikabagora mu mibereho yabo ya misi yose. Umwe muri abo banyagihugu aratwiganira uko ibiciro bimeze uno musi mu isoko nkuru ya Gitega. Ino minsi mu ntara ya Gitega hari ikibazo kijanye n'ibintu by'ibifungurwa mu isoko nkuru ya Gitega, aho usanga ibisumwa byose nka byose bisa n'ibyaduze. Nk'akarorero nk'ifu y'ibigori ryaba ku mafaranga 650 canke amajana 7 ryaraduze kika ku mafaranga 1200 hamwe n'1300. Umva ryaduze ingerana. Hari n'ibindi ikiro byaduze n'ibiraya, ikiro c'ibiraya vyiza usanga kiri ku mafaranga 600, n'ibiharage byose biguma biduga. Kubwa abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega, leta yari ikwiye kwiga ico kibazo mu maguru masha igatorera umuti ikibazo kijanye n'icungegwa y'ibiciro. Basaba leta rero yuko yokwigora ikakora n'abo badandaza bakaraba kugira ibiciro ntiziraduka cyane, kuko natwe ntiteze ngo turaronka nyene tubaho tubesheho n'imiryango yacu. Uruganda rw'iradiyo RPA twarondeye Manirambona Venant buramatari w'intara ya Gitega, ariko tumaze kumwidondora ko yatumenyesheje ko atavugira ku iradiyo RPA. Tutsi ko ana makuru mushaka kwasaba muce ku murongo wa WhatsApp akametse guteranya 49 151 amajana 294 16 n'amajana 348 mu gisata c'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zimaze iminsi zifatirwa ku bwinshi nyuma ikambi n'igipolisi cyo muri ico gihugu ca Tanzania. Impunzi zimaze kure kuko rero zimyesha ko inzu bafungirwamwo irimo igitigiri kinini c'abarundi bafunzwe kandi bakaborezwa n'igufa. Inkuru ya Innocent Valentin Singira ngabo. Akarero ka hafi
nako kuri uyu wa gatandatu aho impunzi z'abarundi bataramenyekana igitigiri bafashwe n'igipolisi kijeje uruja n'uruza ca Tanzania mu gihe abenshi muri bo bari basohotse ikambi bagiye gusenya inkwi, abandi nabo bari bagiye kurondera icofasha imiryango yabo. Abarundi bahungiye aho Induta bamenyesha ko umugwi w'abafashwe kuri uwa gatandatu bafatiwe ku ruhande rw'inyuma ya zone ya 11 mu gihe bariko baratoragura inkwi zo gucana. Amakuru twaronse avinduta amenyesha ko abafashwe bose baciye batwagwa gufungirwa mu ibohero ry'Inyamisivya. Impunzi z'abarundi zimaze kurekugwa zimenyesha ko ibohero rya Nyamisivya ririmwo impunzi nyinshi z'abarundi bagiye barafatirwa mu makamba atandukanye arimwo impunzi z'abarundi. Izo mpunzi zirongera zikamenyesha ko abarundi bafungiwe ayi Nyamisivya bakoreshwa ibikorwa by'amananiza harimwo no kurima imboga bahagarikiwe n'abajeje umutekano bafise inkoni. Mu bihano navyo bahabwa ngo harimwo ugukubitwa inkoni bagashaya, abandi bagashirwa ipiripiri ku birimba vyirondoka no mu maso. Ayo mabi bayakorerwa mu gihe izo mpunzi atakundi ziri bugire kugira zitunge imiryango, narigi ibikorwa vyose vyahagaritswe muri ayo makambi harimwo no kugara amasoko. Ano makuru mushana kuyasanga ku mbuga za RPA arizo SoundCloud, Twitter, YouTube hamwe na Westatu akaburungu RPA kangubi. Uyu numwanya wahariwe ikigabane ubahuka. Ushikangajwe amagara y'abantu rero no kugwanya sida bwarasohoye ingingo ibuza igurishwa n'itangwa ry'umuti wa malaria witwa quinine sulfate miligrama amajana 5 kuko umuti winjiye mu gihugu basanze udakwije ibisabwa. Migabane ubahuka rero cyo kuri uno w'Imana abatumire baraza kudusigurira aho amakosa yabaye kugira ngo umuti ushobore gushikira abagwayi udasuzumwe neza hamwe n'ingaruka zishobora kuba ku magara y'abazoba bafashe umuti. Migabane ubahuka cyo no munsi twagitegurena na DG Irakoze. Ubahuka. Mwikete ryo kwigenekerezo rya 31 gitugutu uyu mwaka ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe no kugwanya ikiza sida bwaramenyesheje ibigo byose bijejwe gutanga imiti kudasubira gutanga canke kugurisha umuti uvura indwara ya malaria ari wo quinine sulfate miligrama amajana 5 ufise nimero T20 amajana 429. Muri iryo kete nyene ubwo bushikiranganje busaba ivyo bigo kubwira abari bamaze kuronswa uwo muti bose kusubiza kuko basanze uwo muti udakwije ibyangombwa. Mbega amakosa yoba yabereye he kugira uwo muti utangwe mu bagwayi udakwije ibisabwa? Ingaruka zizobizahe ku magara y'abagwayi ba malaria bafashe uwo muti udakwije ibyangombwa? Abatumire b'ikigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana baraza gutanga inyishu kuri ivyo bibazo. Kuri micro muri kumwe na Nadege Irakoze kaze. Ingingo yo kubuza igurishwa n'itangwa ry'umuti w'indwara ya malaria ari wo quinine sulfate miligram amajana 5 inimero T20 amajana 429 yamenyeshejwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa 31 gitugutu kuko uwo muti winjiye mu gihugu udakwije ibyangombwa. Iyo ngingo yaremejwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje muganga Jean Bosco Girukushaka kuwa gatandatu Munyonyo uyu mwaka aho yasiguye ko gukura mu bigo bijeje gutanga imiti umuti udakwije ibyangombwa ari bisanzwe bishika. Kwibaza ko iyo miti dakwije hoba hariho iyindi mvo yoba yarakozwe, oya nta yindi mvo twovuga ko yakoze uko si bishasha n'ibintu bishika ku mahinguriro akora iyo miti haba kwisi yose. Birashika rero nico gituma hariho uburyo bwishi bwo kugerageza gukurikirana iyo miti. Hariho nayo mahinguriro akora iyo miti, hariho ayo usanga yarasuzumwe na OMS ayo twita préqualifié par l'OMS, cyangwa ugasanga yandi yarasuzumwe n'ibindi bigo nk'ikigo ca Buraya kijejwe naco nyene gusuzuma. Twamenyesha no ngana twebwe muri East African Community hariho dukoraniye hamwe, hariho naho nyene kuza gusuzuma bagakorera hamwe bakagenda kora uko gusuzuma no kuraba ko iryo shira hamwe bisanzwe uko rikora imiti, bakaraba ko byikurikiza haba hariho amanorme byo bitegereza kwisunga. Ivyo rero nico gituma bikorwa kugira abantu basuzume ko iyo miti uko isanzwe ikorwa iryo hinguriro riba risanzwe rikora by'ukuri gisunze uko bitegerezwa kugenda. Kubicaye
imiti bishika igapimwa tugasanga ko hariho ibitameze neza hanyuma iyo miti igakugwaho igaturika nico kimwe rero no mu bigenga n'ivyo birashika biriho nuko kumbura ubu byashitse uko kwandika ugasanga kwa sinzi igituma gwagiye ahabona cyane ariko ni ibintu vyama vyabaye. Umutumire wacu twahaye izina rya Aline Niyonkuru kumvo z'umutekano wiwe aradusigurira imwe mu nzira nyinshi imiti yinjira mu Burundi camwo kugira isuzumwe ko kwije ivyangombwa imbere gushikira abagwayi. Inzira imiti ipimwa kugira ngo ishobore guhabwa abayikeneye ni ukuvuga kuva mu ihinguriro ry'imiti gushikire umunyagihugu akeneye uwo muti umurwayi n'iki. Ubwa mbere hariho urutonde rw'imiti novuga imiti nkenerwa rwama rusubirwamwo uko imyaka ibiri ishize iryo ni itegeko rya OMS. Urwo rutonde rero nibwo abarongoye intara z'ubuvuzi mu gihugu cyose nibwo bazana bisunze uko amavuriro cyangwa ibitaro bikeneye imiti bakazana urutonde rw'imiti ikenewe mugabo ngo wisunze rwa rutonde rwakogwa bakaruzana muri departement yitwa DTMR, Departement de la Pharmacie du Médicament et du Laboratoire. Bazanye urwo rutonde urongoye iyo departement ararusinya gaheza agacarujana muri Kamebu, ni Centrale d'achat de médicaments essentiels du Burundi. Muri Kamebu bagira appel d'offres ku bantu bakora imiti hanze y'igihugu. Izo nganda zikora imiti zica zirungika echantillon y'umuti uwo ari wo wose wasabwe. Izo echantillon rero zimaze gushika muri Kamebu haca hategerezwa kugira kuraba uwo muti ngene analyse de contrôle de qualité mu Gifaransa. Inyishu zitowe kw'iyo analyse niyo baca bisunga urumva babonye umuti bifuza ukenewe ukora ukwiza amanorme OMS isaba bagaheza rero bagaca bagira commande. Igihe cyo kwakira iyo miti igihe cya reception le ministre de la santé aranoma commission yakira iyo miti. Iyo commission ikizezwa gukora iraba imiti ko ariyo Kamebu yasabwe ikaraba resultat za analyse ya de contrôle de qualité yagizwe ikaraba les conditions de conservation zose n'iza transport ingene zagizwe byose ikaraba n'iyo nzu irungitse imiti kwifise certificat de préfabrication. Donc byujuje amategeko vyose ikaraba aho iyo miti izopfira igaheza ikareceptiona iyo miti igacigira rapport ikayiha le ministre de la santé. Aho rero niho hacatangura rero circuit y'ingene umuti uzoheza ugashikira umunyagihugu ukeneye. Circuit biyihe imiti imaze kwakirwa na ya commission icishika muri Kamebu. Ishitse muri Kamebu igaheza igacitanga ya miti mu ntara y'ubuvuzi no mu bitaro kuko abo nibo bashika buno nyene muri Kamebu. Babandi bo mu ntara z'ubuvuzi baca babishikana mu mavuriro mato mato babicishije mu madistrict de santé. Iyo niyo nzira imwe y'ingene imiti ishikira umurwayi. N'iryari bivugwa ko umuti udakwije ivyangombwa muganga Juvenal Habarugira arabisigura akongera akanatubwira uko imiti idakwije ibisabwa ishobora kwinjira mu gihugu. Iyo tuvuga umuti mu bisanzwe benshi babona umuti nyene uvura ico twita principe actif, no kuvuga uwo muti nyene ugiye kwica microbe ariko kugira ngo ukore hari ibindi bijana bita excipient. Ivyo rero bifasha kugira ngo umuti niwa warubishe uryohe, bifatuma kugira ngo niba umuti byari kugora kwinjira mu mubiri biworohere, niba umuti hari ico wari konona gihinduke. Urumva rero kugira ngo tuvuge ko umuti udakwije ivyangombwa no kuvuga ushobora kuba udakwije doze isabwa,
ushobora no kuba urimwo ivyo twe twita expient bibangamira ubuzima bw'umuntu urumva ushobora kuba ari wo ariko warataye garanti ni kuvuga ukabona itariki zikiriko ariko wa muti kumbure warapfuye iyo tuvuga umuti uriya mugura kuri farumasi ntituvuga umuti gusa kw'izina cyangwa ku itariki ziriko tuba turaba ko uwo muti ukwije byose ni kuvuga uwo muti ubwo koko urimo kimwe gikenewe kizokwica ya mikrobe urimo bya bindi biwufasha kugira ngo winjire mu maraso neza urimo bya bindi biwufasha kugira ngo ni winjire mu maraso uze gusohoka abafundi babikora bagira control yavyo nico gituma baba bafite ibikoresho birutajya amaso twe dukoresha barapima bakaraba koko ivyo byanditse ko atari bikanganyoni ko uwo muti urimo bakaraba koko uwo muti ibijanye nawo biwufasha gukora neza mu mubiri ataco bibangamira mu buzima bw'umuntu bakaraba yuko kandi kumbure izo tariki nubwo zitoba zirashika bigihuye koko baravye umuti urimo bigihuye kugira umuti winjiye mu gihugu udakwije bica mu bintu vyinshi hari ubwo biba vyavuye kubera ko bene gutanga amasoko bataba bitondeye neza ivyo bagiye kugura hari ubwo bibavuye kandi kubera ko bene gukontorora ivyinjira kumbure badafise ubumenyi buhagije cyangwa badafise ibikoresho bihagije byo gukontorora ngo barabe yuko ivyo bigiye kwinjira bikwije koko ibisabwa hari n'igihe kumbure abo baba babishoboye kandi ivyo bikoresho bikaba bihari mugabo kubera bashobora kuba bapfumbatishijwe cyangwa bakaba bafite izindi nyungu zindi zitari z'akazi ugasanga baravye hirya barafunza amaso hari n'ivyinjira kandi bivuye kubera ko kumbure ari imfashanyo mu gihe ari imfashanyo ugasanga izo mfashanyo bakira icyo cyose bataravye ko izo mfashanyo zishobora kuba zirimwo umutego aha ndaguha akarorero nk'ibikoresho bishobora kuba byinjira bishigaje amezi abiri kugira ngo bisaze bipfe mugabo bakavyakira nk'imfashanyo bakumva ko ari ibintu vyiza ariko cy'ukuri uwo muntu yashatse kugira ngo yikure ko uwo mwanda uruze gutabwa iwanyu. Kubwa Aline niyo nkuru asanzwe azi uko imiti yinjira mu Burundi ipimwa ikosa ngo ryakozwe n'umugwi uba wagenywe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ngo kuko uwo mugwi ni ubujejwe kwakira hamwe no kuraba ko imiti yinjiye mu gihugu ikwije ibisabwa. Ikosa ryabereye muri ya komisiyo utawumva neza ko ya komisiyo itakoze uko yabwirizwa gukora uravye ikete y'itariki 31 z'ukwa 10 uyu mwaka risinywe na le pharmacien Emmanuel le directeur wa département donc de PMR tubibona neza yuko bakiriye imiti résultat za analyse de contrôle de qualité itaraboneka biboneka ko résultat zaje umuti waramaze kwakirwa ugashika mu bagwayi ugakurikiza système yose de provisionnement et de distribution batarabona résultat kuko iyo yarayibonye imbere izo résultat d'analyse zarabonetse nta kuntu bari kwakira umuti nta kuntu iyo komisiyo itari kubibona ko uwo muti kinini sulfate 500 mg itari conforme ku byo basavye bari kuba babibonye bigaragara yuko komisiyo itakoze neza ntiyaravye yasinyavye ngo imiti irinjira niko jewe mu bwanje ndabibona nsomye neza bigakete. Mu gihe hari abagwayi bafashe uwo muti udakwije ivyangombwa muganga Juvenal Habarugira amenyesha ko ingaruka zishobora kuba nyinshi ku magara yabo hamwe no ku gihugu. Ingaruka rero ni nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu bafata ivyo bintu abo twita mu gifaransa les consommateurs mu gihe ari nk'imiti ishobora kuba ari imiti idakwije doze ikenewe ugasanga ya microbe iciye imenyera wa muti ikawurinda ntizogikora ico twita resistance mu gifaransa ugasanga umuti ntikivura iyo ngwara kubera ko bagiye bawutanga kuri doze itariyo cyangwa ugasanga idakwije ibisabwa kugira ngo iyo ngwara ipfe iyo microbe zipfe. Hanyuma rero urumva ko muco gihe iyo uwo muti utakivura urabona nk'umuti nka kinine niwo muti wa nyuma kuri malaria iyo rero utagikora bisigura ko abantu bashobora mu misi za kugwara malaria bakagwara malaria idakira bakagwara malaria itumva umuti ugasanga abantu bapfuye ari benshi n'abadapfuye barasiba ku kazi baramugara bitesha igihugu ingufu zo gukora ugasanga abakozi b'igihugu ntibari mu bantu bari ku kazi bagasiba cyangwa bagapfa
hari n'izindi ngaruka zishobora kuza zivuye kuri imiti idakwije ugasanga kumbure uwo muti nivyo wari urimo dozi ikwiye mugabo ugasanga uri kumwe n'ibindi bibangamira ubuzima bw'ababifata ivyo navyo birafite ingaruka bishobora gutuma baba ingumba bishobora gutuma bapfa bishobora gutuma bagwara amafyigo bishobora gutuma bagwara ibindi bihimba vy'umubiri nkuko nabivuze bigaca vyongera rero ku mafaranga afasha kugira ngo abantu bivuze izo ngaruka zatumwe n'uwo muti waje udakwije ivyangombwa hari n'ibyo usanga ari ubumuga burundu butavugwa byagiye bigaragara aho ushobora gusanga nk'umuti kanaka cyangwa urucanco kanaka rugaragaza yuko ruri kumwe n'ibindi bintu bituma nk'umuntu aba ingumba canke ikindi. Aline niyo nkuru nawe nyine aremeza ko hari ingaruka mbi ziba ziturutse kuri iyo miti idakwije ibisabwa agasaba leta y'u Burundi gushira imbere ya vyose neza y'abanyagihugu mu bijanye n'amagara yabo ngo kuko ubuzima n'amazi aseseka ntibayore. Ingaruka zo ziraboneka ziragaragara kuko turavye ico umuti wa kinini wari umaze tukabona n'uburemere ingwara ya malaria ifise itera n'inkurikizi zose mu gihugu cacu turabona yuko ingaruka zitobura nimba uwo muti utari conforme kuvuga yuko abarwayi bawufashe ntibazokira dusanzwe tuzi malaria nayo ingene inyarutsa kwica abantu kuvuga yuko malaria ikomeza isasika inganda mu gihugu nimba ivyo bintu vyafashe umwanya munini ho muravyumva cya kabiri ni ukwitega yuko hashobora kuba inkurikizi zindi kuko uwo muti uhera uwumize gushika ukore uca mu bihimba byinshi bivuga yuko hari benshi tuzobona bagwaye amafyigo n'izindi nkurikizi nyinshi ingwara z'uruhu n'ibindi ico rero twohanura ni giki numva yuko ubuzima bw'umunyagihugu leta ikwiye kubufata mu ntoki ikabona neza ko bukwiye kuza kuri point ya mbere muri agenda politiko socio-economique y'igihugu kuko ivyo vyose bariko barakora nibaza ko bakeneye cyane umunyagihugu bakeneye umunyagihugu mu iterambere bakeneye umunyagihugu muri security bakeneye umunyagihugu mu bintu byose utagira umunyagihugu ntaco bashobora gukora ico rero nibaza gikuru bukoraniye twavyumvise yuko imiti ica mu minwe y'abantu benshi kugira ishikira umurwayi nibagerageze bakordone les activités d'approvisionnement et de distribution bazikore neza uko bikwiye bose umwe wese agira uruhara abwirizwa kugira aho mvuze uruhara rwa OMS mvuze rwa guverinoma mvuze rw'abakozi bo muri ministere bose nubwo umunyagihugu kuko nawe ubitse nabi canke akawunywa nabi nawe umugirira ingaruka mbi bigishe abakozi babigishe muri byose bashobore gukurikirana neza amagara y'abantu uko bikwiye bashyire en place le laboratoire national de contrôle de qualité naheruka bavuga ngo irahari mugabo ngira yabuze ibikoresho cyangwa yabuze bayifeze fonctionner kuko ivyo vyose byo kuyirungika hanze ayo maesantiyo bituma procedure ziba ndende bagerageze no kuri yuko hoba kudakenisha ubuzima kuko ubuzima n'amazi aseseka ntibayore. Muganga Juvenal Habarugira asaba abari mu nzego zitandukanye z'igihugu kwirinda ico cose coza kibangamira abanyagihugu barongoye. Muti kugira ngo bikosogwe uroroshe icambere nuko abantu umwe wese ku rwego ajejwe bokunda igihugu bagakunda bene igihugu kumva ko biteye isoni bakumva ko biko batwara inguvu biriko bitwara inguvu igihugu kuko iyo uri leta cangwa ukabura umukozi wa leta mbere naho turi umukozi wa leta kumva ko uri mu gihugu urimo ugomba kwirinda ikintu cyose cobangamira abo muri kumwe kwirinda ikintu cobangamira abantu bari mu bujejwe urumva ko rero gukunda igihugu nico cambere kuko amategeko ashobora kujaho ibikoresho bikajaho abantu bakigishwa mugabo kugira ngo abantu barengere igiturire urumva ko ivyo ni mico cyo twita valeur mu gifaransa zitegezo guteza imbere abantu bakunda igihugu n'abakirimo icya kabiri nyene nkuko tubivuga murabona turabashana mu bihugu bitararonka ibikoresho bihagije amareta yogerageza kihagarara ko akaduza ubutunzi maze kuduza ubutunzi akagura ibikoresho bihagije kugira ngo abafundi abatekinisi bashobore gukontorora borohewe bakontorore kalite y'ivyo bintu biba vyinjira si imiti gusa n'indya zirimwo akarorero hari ivyigwa biriko gukorwa bigaragaza ko muri Afrika umuti umwe muri 3
entière de médicaments zinjira muri Afrika ziba ari imiti iri pirate, imiti itariyo myinshi dusanga iva muri bihugu bya Aziya, mu Bushinwa, mu Buhindi n'ahandi. Sovuga ko ata miti myiza ivayo, ariko nivyagiye bigaragazwa n'amankete yagera kogwa. Urumva ko rero mu gihe ca gatatu c'imiti yose yinjira muri Afrika basanga idakwije ivyangombwa, bisigura yuko abanyafrika bafata iyo miti muri make babangamiwe. Ivyo rero no kuvuga hari bikorwa ku bafundi ubwabo, mbwa hari n'ibikorwa n'amareta. Amareta yo kwihagarara ko ntapfe gutora ico abonye, hanyuma mbere amareta akanahana abo bantu binjiza ivyo bintu bidakwije ibisabwa n'abagize mu ruhara kugira ngo byinjire. Mugabo urumva ko ivyo kugira ngo bishoboke nuko habanza kuba hariho ibikoresho bihagije, habanza hariho gukunda abantu, habanza kuba hariho kwiha agaciro, kumva ko iwawe hadakwiye kuba nyabareka, hadakwiye gutabisha ico cyose. Nino kuri izo mpanuro za muganga Juvenal Habarugira dusozereje ko ikigabane ubawuka cyo kuri no w'Imana cyari gishimikiye hanini ku ngingo iherezwe gufatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ibuza igurishwa n'itangwa ry'umuti wa malaria kinini sulfate miligrama 500 inimero T20 429. Ndashimiye abatumire, ndashimiye namwe maduteza abiri. Ikigabane ubawuka mwariko mugishikirizwa na Nadeje Rakoze naho utaha. Ubahuka. Dushimire mugenzi wacu Nadeje Irakoze mu igabane ubahuka. Dushimire kandi Lucia Kabera muhinga vyuma. Dushimira kandi na Engineer Jide Mwemero ariko afata amasanamu y'amakuru kuri mikro mwe kumwe na Amasani Bandetse. Twifurize umugoroba n'ijoro ryiza y'uno w'Imana. muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.